Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese yadukurikiye kuri imbonesha kure hejuru TV aherereye uyu mwanya w'amakuru agezweho twabateguriye mugiye gukurikira kubirabana n'amatora yimirije muri mwaka turimwo 2025 hari amakuru menshi rero ahejeje kuja ahabona ivyo byose nivyo tugiye kubanyuriramwo reka rero imbere yuko tubayatangura tubaramutse kandi tubaye kaze mwe mudukurikiye muri imbere mu Burundi mwe muri Bujumbura mwe muri Gitega ubwo ni ku migwa mikuru yompi y'Uburundi bari ku bice bigiye bitandukanye mu ntara no mu bindi bisagara bigize Uburundi namwe turabaramutse kandi turabahaye kaze bari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure mwese namwe nuko turabaramukije kandi turabahaye kaze. Bamwe baravye ibiriko birakorwa n'umugwi w'igihugu jejwe amatora wigenga seni bariko baravuga ko Burundi bushobora gusubira mu bihe nk'vyo muri 2015 ngo hakaba hashoboka no kuba imyiyerekano. Benshi rero mu bashigikiye Agathon Rwasa n'abandi bose bari batangiye kugira umwizero ko urunani Burundi bwa bose arirwo ruzoshira CNDD-FDD ku ruhande bariko bavuga ko rero ngo kwiriye gutunganywa iyo myiyerekano yaba ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha makuru ivyo byose biriko biragaruka cane muri amakuru tumutwemerere nkuko twabagejeje ko mu gatondo ko kuri uyu munsi ndetse no ku nkuru twabagejeje ku murango wo kuri uyu wa gatandatu ivyo byose rero vyagaruka kuri Agathon Rwasa ivyo se ni iriko irakora ariko tubabwire ko atari uko binameze gusa katara Agathon Rwasa agowe ahubwo no mu mugambwe wiwe CNL yoba yarashinze ariko nyuma akaza kuwamburwa nabo rero baba bajanye seni mu sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Izo mvo zose turaza kubigaruka ko muri aya amakuru. Witwa Eric Nyandwi niwe afise ikinyamakuru citwa UBM News canke United Burundi Media. Ku rubuga rwe rwa Facebook nawe rero akaba yagarutse kuri izi nkuru zuko ashobora kuba imyiyerekano yo kwiyamiriza amatora ngo yimirije muri 2025 aho yanditse agira ati Agathon Rwasa hitamwe kugira abanywanyi bawe canke abo bose bifuza impinduka baje mwibarabara kwiyamiriza kano karenganyo gaho amatora yimirije CNDD-FDD aribo bonyene bazokwitoza kwano demokarasi bavuga irihe ngo abategetsi bo muri Afrika nubwo woshaka ukabatuka uko ushaka kose ngo ibitutsi ntibatera ubwoba ariko ubwinshi bw'abantu hamwe mugiye mwibarabara mukiyamiriza kano karenganyo nababwije ukuri ngo ibintu vyohinduka niko rero uwo Eric Nyandwi afise ikinyamakuru UBM News yashikirije kabandanije agira ati raba muri Kenya, Syria, Uganda hamwe n'ahandi henshi abanyagihugu bahagurutse ibintu vyarahindutse cane ubu ntihabuze bari kuvuga ngo ntiboja mwibarabara kuko batinya kwicwa canke gufungwa ngo sinzi ko ari ubujuju ngo uribaza ko naho utoja mwibarabara kwiyamiriza ko bano bategetsi bagukeneye ko batokuronka nukuri ngo ubuzima burazimvye mu Burundi nta buzi buhari igitoro coco kironzo shima Imana ubutari nabwo twari tuzi ko tugiye kuzopfa turya ndetse n'amahera tubure naho tuyabika raba tuzoronka 20% gusa ariko abanyagihugu mengo bararyamye ntavyo babona mengo murakunda bukeneye mubayemwo ndetse n'ubuzima buzimvye CNDD-FDD yatuzanyemwo bice mushoboye gusa nukuza hano kuri social media kwerekanira akabaro mufise nkuko umengo hari ico bihindura nukuri ngo hamwe ibintu bidahindutse ng'igitoro isukari ifumbire ndetse n'ibindi vyose muzi dukenera gukoresha buri munsi ngo biboneke harageze ko hakorwa imyerekano mu gihugu cose kugira ngo ibintu bihinduke. Uwo ni Eric Nyandwi ariko kandi hari n'abandi bariko bashigikira ico ciyumviro ciwe aho ari wagize ati hari watanze ciyumviro agira ati manifestation imyerekano gino vyitwa imigumuko mu kirundi ciza ngikibazo giye umugambwe wa CNDD-FDD uri mu myerekano yo gushigikira umukuru w'igihugu ko ntumva hari abavuga ko bagumutse no kuvuga ko hari bitwa ko bakoze imyerekano akabaho nabitwa ko bagumutse kandi bakoze ibintu bisa ngo this is what we call double standard. Boreka ndabisubiremo ngivyo byose mubona bitagenda neza mwifuza ko vyohinduka ngo nta munsi numwe bizohinduka mugifize ubwoba bwo kwerekana akababaro mufise ikindi naco leta ahubwo yari ikwiye gucungera abo bose bifuza kwerekana akababaro kabo babicishije mu myerekano y'amahoro hako yo barasaye bazizu ko bakoze imyerekano na burya baba bagiye kwigaragambya atakigwanisho na kimwe bafise kuko hari n'abaja mu myerekano bitwaje Bibiliya.
uwo Eric Nyandwi rero nawe akaba yaratanze ikindi cyumviro kuri Facebook agira ati jewe nama nababwiye nta mpinduka n'imwe zo kwigera iboneka mu Burundi kwino ntwaro ya CNDD-FDD nimba hari abanyagihugu bafise ubwoba bwo guharanira uburenganzira bwabo biciye mu myerekano y'amahoro ko hoho n'iryari gukora imyerekano y'amahoro bibujijwe ko abantu kwerekana ngo ibitagenda neza biciye mu myerekano y'amahoro n'umutekano baca bicwa ngaha ndavuga kuri ba bandi uza wumva bavuze ngo muri bagi ibyabaye muri 2015 reka ndababaze burya gukora imyerekano yo gusaba leta ko yohindura ibintu umuntu yaca yicwa kandi ataco yononye CNDD-FDD yo ko yama yakoze imyerekano ngo niyo kwerekana ko bashigikiye umukuru w'igihugu ko ntarabona bahohoterwa reka ndababwire rero ngiyo Rwagasore aza kuba umunyabwoba nk'abarundi b'iki gihe Burundi n'ubu ntituba turikukira kandi ku isi nzima nta na hamwe abategetsi bigera bakora ivyo abanyagihugu bifuza mu gihe abanyagihugu bonyene ubwabo batabishizemo ingufu canke uruhara urugero notanga ni muri Brazil, Syria, South Korea, Kenya ndetse n'ahandi henshi ku isi kuza kuvuga gusa amajambo hano kuri social media ngo abategetsi ni batera ubwoba uwo rero akaba ari Eric Nyandwi yariko arashikiriza ivyo vyumviro vyiwe byose ngo vyuko hakeneye ngo kuba imyerekano mu gihugu c'u Burundi yo kwiyamiriza biriko birakorwa na Seni hamwe na CNDD-FDD bafatikanije. Sivyo gusa kuko muri CNL naho ariko bavuga ko Seni nayo bagiye kwijana muri sentare ijerwe kurengera ibirizwa shingiro mu gihugu c'u Burundi. Ivyo rero bakaba babivuze nyuma yuko nabo baba baratanze kandidatire zabo ariko zikankwa muri Seni, nabo rero bakaba bashikiriza ko ivyo Seni iriko irakora byose ngo biriko birata abarundi kuwa amazi ngo nta numwe ariko aratanga kandidatire ngo yemerwe. Ivyo rero bikaza nyuma yuko havuzwe n'ibintu vyinshi vyuko CNL yiyonkoye kuri Agathon Rwasa y'ubishigikiwe na CNDD-FDD benshi bakaba barahora bayita CNL-DD. Ivyo rero ngo n'ubu ngubu bikaba bitakoze ngo ahubwo ngo biraboneka ko CNDD-FDD ikeneye guhiganwa yonyene iri mu matora kugira ngo itsinde ayo matora yemirije muri 2025 hamwe na 2027. Mu bindi rero twabageza ko hari ivyo Varisito Ndayishimiye ubwiwe yoba yaratangaje ngo Burundi bwarabuze imfashanyo kubera butemera abarongorana bahuje ibitsina niko Varisito Ndayishimiye perezida w'igihugu c'u Burundi ashikiriza. Burundi rero ngo bwarabuze izo mfashanyo buzize ijambo perezida Varisito Ndayishimiye yavuze abarongorana bahuje ibitsina ngo bakwiye gutegwa amabuye nkuko bivugwa na perezida Varisito Ndayishimiye akibivuga banki y'isi na FMI ngo baramubwiye ko bahagaritse imfashanyo kubera iryo jambo yavuze mu gikorane c'amasengesho yo gushimira Imana cyatunganijwe ku magenekezo ya 28 gushika mu 31 Kigarama 2024 n'umuryango mukuru w'igihugu. Perezida Varisito Ndayishimiye yamenyesheje ko mwaka uheze ariko hanigana n'amakungu ngo yemereye abarongorana bahuje ibitsina mu Burundi. Perezida Varisito Ndayishimiye akaba yaramenyesheje ko imfashanyo nyinshi zatangwa n'amakungu zikenewe gufasha Burundi zahagaritswe kubera ijambo yashikirije kwa 31 Kigarama 2023 aho yavuze ko abarongorana bahuje ibitsina bakwiye gutegwa amabuye. Tumwe rero mu turero dutangwa na Perezida Varisito Ndayishimiye ni banki y'isi yose na FMI aho bamwitelefone bamubwira ko ijambo yavuze ritumye atamfashanyo Burundi buzosubira guhabwa. Perezida Varisito Ndayishimiye akavuga ko naho babikoze ngo Burundi bubandanya kubaho kandi badashobora gusenyura imico n'imigenzo y'igihugu ko ariyo Burundi bwubakiyeko. Makuru yo ku murango twababwiye ko umugambwe CNDD-FDD wishiye ku bibazo bimwe bimwe abarundi bibaza muri uno mwaka 2025 tukaba twagarutse kuri bimwe mwavyumviye reka tugaruke ku bindi. Viliyoni kuri yo umunyamabanga mukuru wo mugambwe akaba yaragiranye ikiganiro ku munsi w'ejo i Makamba ku kibazo cy'uduga ry'ibiciro akaba yarishuye agira ati kugira uvuge ko ibidandazwa canke ibifungurwa byaduze ibiciro hari ibintu vyishuraba mbega mu Burundi abafungura ni bangahe ni bose none abarima ni bangahe ufashe kuva ku mwaka umwe gushika kuri 20 ni abarundi barenga miliyoni 8 bafungura batarima. Abantu bose rero babi Bujumbura no gufungura ni bake baja kurima bakazana umwimbu bakora ibindi bikorwa birimwo gutanga service.
kivyerekeye umubano hagati y'Uburundi n'u Rwanda na Kongo yabajijwe ku vyavuzwe ko u Rwanda rwagirije Uburundi ko abasoda b'Abarundi bakorana n'imigwi yo muri Kongo, aho naho yishuye ati none iri vya Kongo u Rwanda rubijemo gute? Kongo n'Uburundi zifitanye imigenderanire yo gufashanya mu vya gisirikare, none u Rwanda rubijemo gute? Reverien Ndikuriyo yishuye ku vyerekeye ibiganiro hagati y'ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi, aho yagize ati sinarinzi ko hariho ibiganiro vyabaye hagati y'ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi, nzosubira mbaze mugabo nimba twagize ibiganiro kugira badufashe, nagomba ndababwire nti ni vyiza gufashwa, mugabo basogokuruza bavuga ngo kimuhana kaza imvura ihise, dutangure dukoresha amaboko Imana yaduhaye, dukoresha ubwenge yaduhaye, twingunganye tuzosange ku kivi. Cakane muri ico kiganiro umumenyeshamakuru yabajije ati mu myaka 20 CNDD-FDD maze ku butegetsi mu gihugu cifashe gute mwokwirata iki? Munyeshuro yatanze yagize ati uretse ibishobisho umuntu aba avuga kubera ashikiwe n'agacanke kariya, igihugu cifashe neza gose, mugabo kw'isi si paradizo, ingorane zamaho n'utu tugorane uzobona mwavuze nk'igitoro, iyo aba kaba n'amateke iswa canke ibitoke nitwobura. Umugabo rero umwenegihugu wese ngarazi ko kugira igitoro kiboneke tuba twaronse amafaranga mvamakungu yo kuja kukigura, ngayo nayo rero mu kuyaronka tegerezwa gushorera hanze. Ubu rero bari mu kazi, niho abavuga bati turimye ikawa n'amavoka menshi mu myaka 5 tuca turonka igitoro ntikizosubira gukena. Nizo nyishu rero yatanze. Ku kirabana rero n'ibiswi vy'inkona ngo mu mugambwe twabuze ko imitumba yose umwana wese ategerezwa gutegurwa kuva ku myaka 9 gushika kuri 17 agaca asimbira mu mbonerakure, nawe nyene akaguma ategurwa. Inyigisho tubaha no kugira turonke bazohagararira igihugu, abasirikare, abapolisi hamwe n'izindi nzego. Yashikirijwe na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri ico kiganiro haye abamenyeshamakuru ku wa 3/2025 Makamba. Ikibazo c'imbono rero canke iyerekwa umugambwe w'ufise ku bana bagira idefere, iyo mugambwe CNDD-FDD uba watunganije bikorwa nk'uko vyemejwe na Reverien Ndikuriyo. Reverien Ndikuriyo avuga kandi ko abo bana bakurikiranwa n'abarimu bo ku mashuri aho bahabwa inyigisho zitandukanye nko kwitunganiriza imigambi kugira ntibabe ibinebwe maze bakore bisunga imbona kazoza. Reverien Ndikuriyo avuga rero ko bazohava basaba umushikiranganji w'indero kugira ngo binjire mu mashuri baba bapangiriyeyo. Umunyamabanga rero akaba ashikiriza ko batapanga umugambwe kuko bataba bambaye impuzu z'umugambwe no muri iyo defile, ndetse s'abana b'abagumya banga gusa harimo n'abana bari mu yindi migambwe. Tubutse ko umugambwe CNDD-FDD asigaye amezi make ukwiza imyaka 20 ari utorwamwo umukuru w'igihugu c'u Burundi. Mumenya ko Reverien Ndikuriyo rero mu mwaka uheze shikirije ko hoba hagiye gutunganya inyigisho z'imyaka 2 zo gukundisha igihugu imbere yo kuja muri kaminuza. Ubindi rero tugaruka ko nk'uko vyatangajwe na bimenyesha makuru bigiye bitandukanye, ikinyamakuru BBC Gahuza kikagira kiti twari tuzi ko tutoshobora gukina imitsi ikituna, umugabo kongerekana niko umukinnyi w'umupira w'amaguru agenda ari ubumuga ashikirize. Amanda co kimwe n'ahandi bose basore si ubumuga butandukanye bavuga ko bateye ku rwego rushimishije mu mupira w'amaguru, aho ngo yerekanye avuga ko ngundatera n'ivyo mwibonera. Turabakengurukiye cane mwe mwabanye natwe muri aya makuru yo ku munsi wa gatandatu, turi kwigenekerezo rya 4/0/2024. Bazaba rero kugira ngo ntimuzocikwe n'ayandi makuru menshi tugenda tubashikiriza mu bisata bigiye bitandukanye. Iyi ni Mboneshakure Hejuru TV, hariho vyinshi tubanyuriramwo vyiganza mu bivugwa muri politiki, agateka na muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ngingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu hamwe n'ayandi menshi tuba twabakoreye ko amatohoza. Bane bayizagire turaza gusubira.